Nitwa Mwizerwa Nadine, nkaba ntwara ihinguriro rijejwe guhingura ibitekerezo bibora, ariko imbere yaho nari mu bushikiranganji bw'ubutunzi. Mu bushikiranganji bw'ubutunzi naho twahembwa amahera atari make, mugabo nk'umukenyezi yaramfashije ko niyo nafashemwo ideni muri banke kugira nugurure farumasi. Hanyuma urumva iyo farumasi nubiriho kandi iramfasha cane muhira, shize ko n'ivyo ngaha urumva biramfasha cane kunganira uwo twubakanye mu buzima bwa misi yose bw'urugo rwacu. Akamo notera abakenyezi bakiri muhira nuko bohaguruka bagatangurira hasi baduga buhoro buhoro, ntibiyumvire ko ubuzima umuntu atangurira hejuru. Uko utanguye biragufasha kuduga buhoro buhoro, kandi uko uburyo bungana kose ari ubwiwawe uri umukenyezi ntibura ico bufasha mu rugo, cane cane nk'iyo serugo atakiriho. Birafasha ko abana babandanya biga, ko kenshi abana nibo bagira ikibazo iyo mama yicaye muhira ataco akora. Ku bakobwa bagifise ivyiyumviro vyo kubuzima bworoshe, nobahimiriza kuja mu mashirahamwe mato mato, abashoboye kuja muri manini bakayajamwo kugira bave hasi bakore bikura akagaye bashobore kwitunga. Kuri message noha abakobwa bakiri muhira cane cane bakiri batoyi, nobahimiriza kwiga cane kugira natwe twinjire cane mu nzego zaba iza leta zaba iz'abikorera utwabo. Hanyuma abo bidakundiye nabo nobahimiriza kuja mu mashirahamwe atandukanye yabo mato mato batwara bonyene batagiye kurondera abo basaba ubuzi, kandi birashoboka. Vyose nuko bumva ko bategerezwa guhera hasi baduga buhoro buhoro kugira bibafashe kwiyungunganya batarinze gukora amakosa kenshi akoreshwa n'ubukene. Nkaba ndabashimiye rero cane, murakoze kwaka kanya muduhaye, twongera tunabasaba igihe cose hari igikenewe ko dushikiriza message, karibu kandi muri IPG. Turakunda ingene ingomage itugendera kenshi, kandi twizere ko ariko bizobandanya.